Natasha n'umwana mwiza none kwa Israel. Okay, DJ Israel impene yamuhaye bigeze ku impene 8. Natasha vraiment yamagira gasha vraiment kuri Maria ari inzaza. Najaza mai wanje. Ari inzaza nukuri kw'Imana. Hajya ko yavyanditse. Ya ategerezwa. Ari inzaza. Arinze aza. Yego. Harasha. Kandi yaragiye ndabisubiyemo yaragiye kuri show ya Karabasase amutera amakofi y'inoti. Yego. Kuri Karabajya concert. Yaragiye kuri show ya Masterland amutera amakofi y'inoti. Kabisa. None si la boss. Ni la boss. Wewe wagutabikofi amakofi yiwe ntuyazi do. Ndayazi. Hama dukora ivyumva aravyumva kuko abo bose ko badaca baja mu medium ko ndabavuze ko nzi ko ari abakire ko badaca babafatanya n'inuze mvuze Natasha induru. Okay, induru batera kuri Natasha bahitene no kwa Bikis African. Okay, nawe ntago nawe sumugwiza atunga voilà gusa nuko we poste yiwe batigeze bayibona nuko batigeze bayibona erega ni uko na King Shadriko ivyiwe nigeze ngomba kubipost. Voilà, kandi abastar kuntu ikintu bihaye baramaze kumenya ko aribo bagize umva baramaze kwishiramo yuko aribo bagize industry bonyene none nibo none bonyene erega nimwe bw'itangazamakuru imwe mwabigize kubera sinaye bwazi umviriza abamesha makuru nibo babigize bagombye kwereka nkuko mengo bo badahari abamesha makuru batabaho. Urabyumva nabo baca bavyumva mwuko abo babitanguye nibo bononye niyo mpamvu uyi jewe mavumba nakende mibintu ku buryo jewe ushobora kumpa interview nkavuga ivy'umusani fresh nkabereka yuko meme nabo badahari isi tunaendelea na kazi. Rero bisaba niyo mpamvu wewe ugiye kuronka isoko. Voilà, niyo mpamvu ugiye kuronka isoko. None egaje no mina elewa none ndo hivyo watu basari no kubahe. Oya none we twababandanya gutubandike batakwishura none buchkorera basimbizi bakoresha umwanya naba alu banelinati bose babonetse cyagonga ubone kumunyesha makuru niwo tuzokorana umuririmbyi kumva none barimbyi yo double kwanza hari content bagireka niba na create ama content iko frame je mwanda babwira ati basi we nambura umusani timbuje kuri batawuhanye kuri munsi yanye kuri bata ama bace bavuga trend none wewe cyane ari kundira Kabeli Chris gusa nuko kibereye mu mpimba Kabeli Chris bijya yarazi gucreate content yaragira mu myumbati ego kuri Facebook nanditse post ivuga ati umwansi naramwirukanye yego nabibonye ndiko nditegurira ivyanje bitunguka nimwaje jara kabinjirana nzofatana nabo iyo post nayibonye bana bakazo kuko urumva ubu uyitere ni yabo ni y'abarundi. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi si je vais bien. Kirundi bati mwaramutse bivanye naho muherereye ni Linka Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musimeno maso y'inyana Miss Mafseri simbizi nyereke simbizi none basi simbizi kibazo nyawaye tena kibazo na kingu naje mvuga gutyo simbizi simbizi sawa rero Miss Mafseri simbizi wasema bomba Miss Mafseri yes simbizi sava Jenny fresh way ndaho tunyene byo nyamugwa rubyutse kareka zini ngorane gusa mode ibi ni ibibazo duvize ibibazo simbizi bon ni nagenda kwaza ntagiye kwiga vya mariage cyane umunsi nagiye kweri mengo twiga mercredi aba twigisha baratwigisha amabanga nyene yabubatse utarubaka amabanga n'ubwi ntabanga nyene mwaje narinzi yuko amabanga nyene ari kwa kundi umuntu asragoringa gapambana siniyo nzi ko amabanga hamucu sanga ni nyene twamamwe kumu vyamamwe
none dufata udahendanye ne nkanje nigishwa iki nanagiwe ega mu bisanzwe tuba twararumvye gusa byabaye kera tuba twaragize kera mugabo kubera ubuzima twe turi birumbo babita ibirumbo ga promoter yamo umuntu aba yaratevye kurongora bamwita gute mugabo yaratevye kurongora mugabo akaguma akora ivyo barongoye okay akaguma arongorana bavyita kurongora murabana ba urumva turi birumbo biraho tu ikiruci cyarumbye nyene kintu nyene bizanze nkaho kera baba baratumanitse baratwisha bagati mwe ko murahombera isi none witeguriye gute kwakira hapo nawe wewe n'umukecuru tarabona barakumanitse nta naje ndumurumbo kirumbo kiri umva mu bisanzwe igihe tuja kurongora hageze yuko turi mu myaka yo kwita abuzukuru none ega kandi wavuze akajambo ngo jengo ndashaje je sindi mukecuru kecaze je sindi mukecuru kecaze rero barafise akazina kabasigaye bitaho n'abakecaze umva je ndi mukecuru kecaze je urazi yuko jewe atana imyaka ingahe ubwana bwo muri 2000 2003 2004 bukare bwo bugezweho gasha na 2000 ariko bibiri oya bibiri bamaze kwinjira muri kete no sangana wananje ndumva ego wa bibiri afise 24 none kera umvi kera ku myaka 24 umusore yaba afise inzu yiwe afise kira kitu reka wabuze ga boss natuya tuboro twaturamira mabushira ko yanda segaza ne tubiri ziya zindi zose zabutse menga ndafise amajana mwe brasserie dandaze brasserie ya homes ndafise amajana araba ati ibyo nabyo tungo yo simbizi wasema vumba atanyoye agacupa ntiyo oya na kimwe oya none gasha ndi imbiriza jewe ndiko ndategura umugambi utunguka kandi imigambi itunguka ni bibazo gusa rero ni bibazo gusa ibaze nk'umuntu ashobora kuba ukakana telefone simbi bite gute ati none ngo waramaze kuronka impuzu zo kwambara ngo tuzokwambara gute je nk'ivyo nibazo je baba mariage cyane wari karambaza ngo kuri etat civil oro ntana kim genda ugire genda uzane oro barambaza ati habura deux urumva bakamubaza ati none wewe yashira ko navundisha ndagu urumva ibaze nk'abantu bashobora kumbaza ati ngo tuzokwambara iki wewe nambura umuvandimwe narigeze kuvyandikira kuri stati sinkeneye umuntu ambaza ibibazo zani inyishu biraryoshe umuntu ambwiye ati beta simbizi urumva rero jewe impuzu ndonse sinzi ko yo gukwira ingo turabe iyo ni inyishu ngano no kurambaza nzanire yo kumereka gukwira mu gaje ku telefone akamba none nje naramaze je ndakubwiza ukuri naramaze kwandika naratanze amahera yo kwa publication d'oban igikurikira uko nzuba nambaye niko nzogenda none baza ko maraje zo kisiba ngo habuze ngo impuzu zogenda nambaye ikoti yiki byanditswe ko murategeza kuba yambaye ikoti maze uzocukora rero system yawe yambaye ntangora oya nabutura ibutura naho sinzo banubashibiro nzo kwambara nyo ibyo nsanzwe nambara hamwe ntabiriza butonzemo none nabantu ufise urabona ko buryo wambara none ndi gusa reske urabona neze ko mbaza ati nguzokwambara iki ndanzwe ndi gusa ukeneye ko nambara ivyo ashaka azobizana sa uzokwambara icyo ushaka kubera abantu urabona none yaro oya bazobikwambika bande banyambika bazobiguwa bazoguterera nibo bambwenze kurongora imigambi ndi ngiyamwe nibo babintu none baguterereye hari ico none nibo bantumye oya sibo bagutumye ni mugambi bangirishije kazima byagiye habona ko okay none ndakubaze muri abo bose hari numwe yigeze ambwiye ati rongora ediso sawa twarabikoze kubera
Hey twamwiba Redis urashaje uragiye Oya, none Edison raburongore. twamudutse. Ujya birumvikana tumuterereye nangorane. Oya mugana Mugabo nanjye naragusenge. mugabo jewe n'umurimo mwitumo. Na jewe nari naragusengeye. None ku Kandi Sa? nukuri. Ntiwabonye video nakoze? Simbiza nuzi ko Nabonye yorongo. video nakoze nsengera Bifesi nawe. Nabibonye imwe ya Bifesi no munsi mu gatondo. Ujya nawe namukemeye. Ujya rero namukemeye. Yes. Oh, yishikane. Ataruko. Ataruka arazima. Oya kuzima nibisanzwe cyaye kwaka. None? Urabaza yuko Nakubagara. none ngwaniriye none umuntu wese amaze kumenyekana ko ashayigarisha. Bisigura. Nuko bimeze. Umuntu none simbizi buhari umuntu wo kwandikira akaca kubwira ngo sindakuzi. Abashatse gushika ku. Yewe ni mubambe bibaho. Bibaho vraiment. Nukuri bibaho. Akaravuga ngo sindakuzi. Yego niyo mpamvu rero niyo mpamvu mu Rero umviriza rero. Niyo mpamvu mu buzima ibi bya entertainment nibiki. Twaduka ari ikintu bita kwicisha bugufi. sha ntaga hato. Hajya umviriza ndakwereka hajya na Bifesi. Abantu bose bamuzi none hajya c'était quand haraize nk'imyaka hari muri 2017 uko 17-18 sivyo ariko ndakora publicité dafise mushikanje bafise association y'abaganga hari ibintu bagira urabyumva sasa umudadaraho aba mu Kigobe araza muhira aho nako ndabikorera niyo equipe nyene acaramubwira acaravuga ngo hewe urazi ko je ko ndavuga n'umukuzine wanje ngo ngambwira ngo umusani ngo itongo saturi bafi uravyumva uko nyene nyumviriza hari umuntu ashobora kugira complexe kibaza ati abantu bose baranzi kandi batakuzi yego muri indasi mudasangiye akazi ega nivyo nanje mvuze ati si ngombwa none kaka oya none ndakubaza simbi sivyo ubu tuvugane ukuri wewe uri muri industry sivyo wewe urandikiye Bface canke basi dufata uwundi canke sa simakana kwishura niho bagwariye harimo none kusha none ndakubaze okay aho naje ndavise abantu ntarishura ama message kandi suvuga ngo nkondo umwana mubi voilà none nk'udufate nk'umo ku munsi no ku munsi ndashobora kuba no kwinjira dufate nka message jana par exemple izo ni nankeya yego none dufate nk'umusomye message 10 canke 20 dufate ari umuntu kwishura twatujya ama discussion rero gasanga zigenda nzira doze rero hari ugaca usanga ama message ntamusanga ufise nka message 1000 birenga uyisomye nawe agacavuga ati sindakuzi ntumva ko abakwishuye ngaho si sawa ushobiranje akumenya amana nawe ukazobimwishura sawa ico rico arashaka shisha pembeni babone ibyo zana shisha kino oro utwari komeje nta promotion ya gusa nta promotion za oya nta promotion za gusa nta bukanye bari bafise ngorane simbi yego rero je ndashaka kubaza Natasha gute Nshani fresh kandi Natasha guterera ntererano yarayemeye twarayibonye kuri Facebook yaranditse ko urubanza rwazo rukora ifo kumuza muvuga ibintu ko yavyanditse oya yavuze ati ku rubanza rwanje hari ibintu azumva si ibintu akora imbere yaho bisigura yuko nanje ntavyiteguriye ega n'umuntu akubwira ati nzoza utapanze tere azamwo baza ko ega nawe ni kugira azoze nuko azobona ko ibintu bitagase wibaza ko yapfa kuza uko nyene umva stadi ntegeza kugira imyiteguro naje we myiza hamaze ko surprise avuga ni surprise yo kumunsi w'urubanza yego si imbere y'urubanza zotanga nagira imbere y'urubanza oya ni kumunsi w'urubanza none ntazo iyo surprise nazo yerekana mu rubanza naho rero nyine niyo mpamvu rero urumva nanje ntegeza kugira imyiteguro ko ni surprise azogera ku munsi w'urubanza si surprise imbere y'urubanza
kibona none kwibona bijya bintu usindi ibintu byinshi wiyumvise oya Natasha n'umwana mwiza none kwa Israel okay DJ Israel impene yamuhaye bigeze ku impene 8 Natasha vraiment yamagira gasha vraiment kuri Maria ari inzaza najaza muri wanje ari inzaza nukuri kw'Imana hajya ko yavyanditse ya ategerezwa ari inzaza arinze aza yego harasha kandi yaragiye ndabisubiyemo yaragiye kuri show ya Karabasase amutera amakofi y'inoti yego kuri Karabajya concert yaragiye kuri show ya Masterland amutera amakofi y'inoti kabisa none si la boss ni la boss wewe kumumuza wewe wagutabikofi amakofi yiwe ntuyazi do ndayazi ni notes ujya zitagase ujya Natasha nkuko namye ndabivuga kuva kera kuva kera cyane Zose ke muzana ama video yanje ya kera gose yego urabyo namye nerekana inguvu Natasha ashira mu entertainment. Natasha ni muririmbyi muri 2016 yahawe agashimwe na n'umukuru w'igihugu kuri stade agahabwa nk'umuririmbyi kubera inguvu yagera ashiramo no kumwe mukiri bato mutavyibuka hari ama festival Amahoro Festival yigeze gutegura akorera na Club Dirac urazi muri 2016 twari tuvuye muri crise ya 2015 ibintu bitari bimeze neza mu gisagara ukabona umuntu w'umuririmbyi arahagurutse arakoze tuvuye ibintu mwe nibyo urumva ni ibintu byinshi yagiye arakora mu guhagacira aba journaliste baburiza amatike y'indege yagize oya rinde oya ivyo wewe ndabivuga sinatasha dusuguzugura oya abandi umenda w'ibintu kimwe kandi abastar kuntu ikintu bihaye baramaze kumenya ko ari bo bagize umva baramaze kwishiramo yuko ari bo bagize industry bonyene none nibo none bonyene erega nimwe bw'itangazamakuru mwe mwabigize kubera sinayibwazi umviriza abamesha makuru niyo babigize bagombye kwereka nkuko mengo bo badahari abamesha makuru batabaho urabyumva nabo baca bavyumva mwuko abo babitangoye nibo bononye niyo mpamvu uyi jewe mavumba na cyende mibintu ku buryo jewe ushobora kumpa interview nkavuga ivyo musani fresh nkabereka yuko meme nabo badahari si tunaendelea na kazi rero bisaba niyo mpamvu wewe ugiye kuronka isoko voilà niyo mpamvu ugiye kuronka isoko none egaje no mina elewa none ndo hivyo bado basari no kubahe oya none we twababandanya gutubandike batakwishura none buchkorana abasimbizi bakoresha umwanya naba alu banelinati bose babonetse cyagomba kumunyesha makuru niwo tuzokorana umuririmbyi none baririmbyi yo d'abord kwanza hari content bagireka ntibana create ama content iko frame cyo mwanda babwira ati basiwe na muri umusani timbuje kuri batawuhanye kuri muntu yanye kuri bata ama bace bavuga trend none wewe cyane ari kundira Kaberi Chris gusa nuko nuko kibereye mu mpimba Kaberi Chris bujya yarazi gucreate content yaragira mu myumbati ego muga Kaberi Chris frame Kaberi Chris ofete yarazi gucreate content yarabizi kai kazikoresha imbuga tanzio baje kabumba baragataye nako kandi Natasha afite concert le 3 août le 3 ago kuri Source Dini kuri Source Dini afite concert kandi numva ni kontre yo gushigikirwa no nkuko namye ndabivuga no mahindi interview nagenda akora atandukanye twaragwanya urugamba uno munsi kuri Facebook nanditse post ivuga ati umwansi naramwirukanye yego nabibonye ubu ndiko nditegurira ivyanje bitunguka nimwaje jara kabinjirana nzofatana nabo iyo post nayibonye abantu bakazobi kuko urumva ubu uyitere ni yabo ni y'abarundi ego frame kugira ari umwasa azotwinjirane nuko abarundi to supportingana bien sûr nko uteguye akantu nk'umurundi nkagusupport nkaguha soutien impamvu rero dufate nk'ibi kubana supportinze concert ya Natasha nkavuga ati nkagira ama suggestion utuntu yoshiramwo hari abantu bace baza ku ma commentaire urumva umujama je sindise urabizi ko je ntabobotetse avyumva Jesu guse kuboboteza ahubwo no gusupportinga cyiyumvira kuko ejo Natasha ashobora gutegura iryasho
igenze neza ejo nanjye nzoyitegura bien sûr ifo yuko ubwoba ari ubwoba buri busanzwe buri mu barundi bose mugabo ugeze muri entertainment buca buba bwinshi gusumba hagaca habaho n'ama complexe aba artiste usanga bafise muri bashaka kumubwira ati nshaka tuzokorane kuri show akabwira ati ngo je show uzompereza miliyoni 5 okay nsigurira gute ukabona umuririmbyi agusabye 5 million akaza no kuri podium ari wenyene nta na live bavuga ati ngo ndagira ama repetition ndaginda afise band ikiro ngo cywa ati yabona ubusuma urabyo usanga rero ubwoba nabwo ni bwa bundi buri mu barundi bose mugabo bugeze muri entertainment nko ndari ndabivuze kuko uzaba umurundi ashaka kuba afise umutaya atawe n'icyo ari bukore kagira ubwoba mugabo yabona nakarafise akabotike no gashagira akabotike iruhande yiwe tivwa ubwo biya byose n'ubwoba kutaba creative kuvuga ati no kutagira ico bita confidence narakunze umuririmbyi Momo Melody Momo Melody yaramaze imyaka n'imyaka pambana mu muziki mugabo abona yuko iyo nzira yanka kuguruka kandi yari umukwiziniye mwiza ubu yarikuyemo ubwoba aramaze ukwezi akaranga imitwe y'impene urabona we yarazi yuko azotera imbere mu muziki iyo myaka amaze yinvesta mu muziki kuburyo azobone public iri imbere yiwe avuga Mikonojo mwabo no munsi uravye ukaraba business yewe yatanguje ingene imeze ukabona ingene abantu bashobora kuza bakaza guteramira ahantu yuko hangana kose ukabona ati abantu baje bakurika si ya public nyene ati Mikonojo yego kuko umuririmbyi yunguka ari Mikonojo ya public yarishe mugabo no munsi Momo aratangiye kubona public iza ikurikira rya art ya touch yewe yakwizine mugabo yabimenye après mugabo kubera singa n'umuririmbyi mwiza bijya ariko arakora by'imitwe birashobora kumuhereza ibintu agakora n'umuziki neza kandi izina ryo rikahagarara neza mugabo bivuye mu mitwe yiwe impena rika umva n'umuteka mutwe Mweme n'umuteka mitwe urabyumva mugabo ufete ucuraba imyaka byamutwaye kugira yikuremo ubwoba avuga ati ikireke nenda ndagikora je ndibuka imyaka byantwaye kugira nubahuke ntuze yari yamwarabizi hariya tukwa munavuga ateka dukore Burundi Talent dukora ibiganiro byasha muri Remba ngaho ni juste ni kubahuka kuvuga ati ikintu kirakenewe impinduka s'amajambo sukuza ngaho mvuga amajambo no impinduka ni ikintu kiri ukeneye impinduka ukora ikintu kiri palpable nawe ugikora ntukibandanye mwakaboneka je ndazi nije navyaye aya ma medium yose ubona ngaho no munsi nije nabakuyemo ubwoba ufite abarundi ugira ubwoba ubwo bwoba rero nubu Natasha nabakuyemo napiga show kunanikwa baye mbaya yunguka homba mugabo akuba ukadaboro kuyikora yego kuno bwa bwoba yikuyemo bwa bwoba abarundi bose bafise batinya gukora ikintu urabyo kurondera imvuzi babuze ugikora ukakibura kandi rero kenshi rero abantu nkabatwebwe tuvuga ati nkana baba Natasha rumuvuga nabi ngo munsi ngo bafise mariage none concert yiwe ayizanye je nifitiye urubanza none babimbaje ndeka kubivuga kandi ndumva jewe jewe ndumuntu je sindi njyage ikintu ndakivuko kiri Natasha keneye support kuri rya show yiwe bien sûr harama medium ndagisubiyemo cyayitwaza ngo urumva ngo ni boss ngo niki urumva ibintu birebire sana bazavuga na boss kiza n'amahera iki cyane bashagomba kwabuza bagomba kuja mu vyifuzo urabyumva ikintu cya mbere kitwishe kandi ni ivyifuzo entertainment yacu ni twige kubumbwa nibidukwiriye n'Imana mu isengesho yayo uduha ivyo kurya bidukwiriye no munsi ntuduha ivyo kurya twifuza ibidukwere mani ubonye ari ko ari kijumbu nawe ari kijumbu gusa atanama nico nyene kigukwiriye uwo munsi twige kubera ibindi by'umurengere Imana biduha après yafise ngene bigenze imaze kutwiga avuga ati we for really binakeneye ni urabyo niyo mpamvu rero kenshi ubwa bwoba hari umuntu ambwira ati none wewe nk'uburi kurategura Maria ufisa ngahe baje namahera mfise iga Maria yesa mahera
la mariage ni ngingo bagombye ku complication ndababwira ati naramaze gutanga 10000 mariage mu Burundi amafaranga ni 10000 francs bita mariage civil naramaze gutanga 10000 ya mariage 10000 yantuze kuri eglise rosa 1000 batanga twebwe kugira mu contribuer decor narayatanze ikindi naco king Shadriko umu diaspora muri Canada yego afise business mboni business agomba tanguze hari umu diaspora twa tumuja ko mu diaspora twa Bikis yego rero kwanza ko mu diaspora twa King Shadriko yego King Shadriko agomba tanguze business y'amakanzu y'amakanzu ya mariage uzomugenda gutoye kwa King mama umugore wanyazo yambaye ikanzu izimbye cyane yavuye kwande kwa King yego Bikis nawe Bikis muri 2 mois na 2 mois umuguzi atunga Bikis yego Africana Bikis Africana amenye yuko urubanza ruko rurabandanya yego ivyo yiyemeje abikora yego abikore umuguzi atunga Bikis Africana Africano wema William sasa Bikis Africano nabakene umva tutabika kuri support ibikorwa by'ingwamwe tunone we vyunguka none afanye every mapema usijali yambwiye ati itariki 16 yego itariki 16 yego saa 4:28 yego vyunguka bizoba binshikiriye kabisa bivuye kwa Bikis Africano hama dukora ivyunguka kuko abo bose ko badaca baja mu medium ko ndabavuze ko nzi ko ari abakire ko badaca babafatanya n'inuze mvuze Natasha induru okay induru batera kuri Natasha bahitene no kwa Bikis Africano okay nawe nawe sumugwiza atunga voilà gusa nuko we poste yo batigeze bayibona nuko batigeze bayibona erega ni uko na King Shadriko ivyiwe nigeze ngomba kubiposta voilà mwakwere ivyo Natasha nabipostinze kugira abantu babibona bazovuga ati byari byaranditswe ivyahishuriwe byari byarahishuwe byari byareretswe abanditsi bari gusa abarundi bose biteze abarundi bose badukurikirana ko si basa abarundi bose ko abarundi batanatuzi ko tunabaho hari abarundi batatu voilà abarundi bose bari connecte na twebwe bari na jewe bariteze n'abarundi bose bari connecte na Natasha n'abanyama nabo hanje bariteze ivyo Natasha azokora ku munsi wanje urubanza ubu rero yiteze ikintu kizoba ku rubanza rwa Simbizi wa Semavumba urubanza rwanje hore Natasha na namba ruzoza bazorubona nk'umuhero apana bya bindi ngo save the date itariki urigero ubibona aya frame save the date turabona ariko akimurabona ni by'abakire mwaba urubanza rukuragira iki rukoravance ndi muri komite rugeze ku bice byinshi kwijana namakuru uretse komite nanje komite yawe nzoba ndimwo kabisa sawa so yali link Arlene comme d'habitude Miss Mafseri kwamenya musumeno maso yinyana Simbizi wa Semavumba. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.